Ndakuramukije nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ntunyemerere nkuhe ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'indwi kw'igenekerezo ry'icumi na gatandatu z'ukwezi k'umunani h'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu gihugu c'u Buganda mu gihugu ca Kenya na Tanzania mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure nokwibutsa ko tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye hoba mu gisata c'ubutunzi mu gisata c'umutekano mu gisata c'agateka ka zina muntu mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu gisata c'indero mu gisata c'inkino kumwe no mu bindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ico utegerezwa gusa wowe ni ukubana natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru yose kandi ku gihe umwanya ku mwanya abashikiranganji ba leta y'u Burundi ntibabona kumwe imvo zituma isukari n'igitoro bikena mu Burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko igitoro n'isukari biboneka ko bikenye mu gihugu kubera itunganywa ribi ry'ukubishikana ku banyagihugu mugenzi wewe w'ubushikiranganji bw'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere wabona ko nyabuna ivyo bidandazwa bikena bitewe n'umwimbu muke hamwe n'ibura ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi abo bose bakaba barabivugiye mu nama yabahuje na baburamatari kugira bige ingorane y'ikena ry'ibidandazwa vyankenerwa mu gihugu narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere nkugezeho imvo zine zituma inyubako zo mu gisagara ca Bujumbura zihindurwa umugambi wo guhindura inyubako zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura ni ntabanduka ivyo ni ibiherutse kuvugwa n'umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca kw'igenekerezo rya 13 Myandagaro 2023 yagiriye ko hamenyesha ko abarundi basabwa kwitegura kuko hari inyubako zidakwiye kuba hagati mu gisagara twegereye umuhinga mu gutunganya ibisagara hariwe Chris Noel Nduwimana aradusigurira uko abona uwo mugambi aho agira ati umugambi wo guhindura inyubako zo mu gisagara ca Bujumbura ni mwiza ariko uzogira ingaruka ku banyagisagara bose akaba abandanya agira ati igisagara cubatse nk'umubiri hahindutse akantu gato gakora ku bantu bose ariko abantu bafise amazu mu gisagara nibo bazokorwako rwose bashobora gusabwa kubomora canke kubaka ukundi akaba asigura kandi ko kugira igisagara gitunganywe gushasha hatangura kuba ivyigwa kugira haboneke ibiharuro bizofatirwako n'ivyiyumviro bivuye mu banyagihugu Chris Noel Nduwimana haratanga imvo zimwe zimwe zituma igisagara gihindurwa imvo ya mbere igisagara gishobora gutunganywa ukundi gushasha kubera abakibamwo bagwiriye iyigira kabiri birashika ko haba ihindurwa ry'ingene igisagara cubatse kubera ibidukikije bibangamiwe iyigira gatatu iyo ababa mu gisagara bibagora kwiyunguruza bava muri karitiye imwe baja mu yindi harashobora guhinduka indinganizo y'igisagara kugira vyorohe kwiyunguruza iyigira kane iyo igisagara kiriko kiraguka hari igihe biba bikenewe ko abakora imirimo imwe bimurirwa mu makaritiye mu kurangiza umuhinga atubwira ko naho igisagara cohindurwa inyubako zerekana kahise k'igihugu zidahindurwa canke ngo zisamburwe kuko no mu bindi bihugu niko bigenda ahubwo barazisiga akarangi kugira ngo zigume zisa nk'uko zasazubakwa nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye ngugeza ko mu ntango zano makuru nuko abashikiranganji ba leta y'u Burundi batabona kumwe imvo zituma isukari n'igitoro bikena mu Burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse avuga ko igitoro n'isukari biboneka ko bikenye mu gihugu kubera itunganywa ribi ry'ukubishikana ku banyagihugu mugenzi we w'ubushikiranganji bw'ubudandaji ariwe Marie Chantal Nijimbere wabona ko nyabuna ivyo bidandazwa bikena bitewe n'umwimbu muke hamwe n'ibura ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi abo bose bakaba barabivugiye mu nama yabahuje na baburamatari kugira bige ingorane y'ikena ry'ibidandazwa vyankenerwa mu gihugu umushikiranganji Martin Niteretse akaba yaragize ati
Biravurwa n'ivyo ko ibiyeri bisanzwe bikorwa na Braludi, isukari canke isima biboneka bidakwiye, mugabo naho vyoboneka bikwiye bitangwa mu kajagari ntaco vyoba bimaze, twopfuma tubibura vyose bitangwa mw'ako kajagari. Mu nama ba buramatari twagiranye bambwiye ko ikibazo c'isukari n'igitoro ngo nuko ari gike, oya ikibazo si ubuke, ikibazo ni indinganizo y'ingene gishikira abenegihugu. Ku rundi ruhande umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere wewe abona ko ingorane ihagaze ahanini ku mwimbu muke no kwikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu c'u Burundi. Si agaseseshwarumuri n'ivy'intambamyi zimwe zimwe zirahari, mugabo iyo hagiyemwo uruhara rw'abajejwe intwaro biraheza bikagenda neza. Muze rero tubikore ku neza y'abanyagihugu, uwuhingura ahingure agororekewe, adandaze ibidandazwa vyiwe mu muco, hama abajejwe intwaro baze tuje muri renimerasiyo, ntituze twirukanka inyuma y'umupfuko umwe w'isima, w'isukari n'ibindi. Twebwe twiruke no kurwiza umwimbu kugira dushobore kuronka vya mafaranga mvamakungu. Nayo ivyo bitagenze gutyo, amafaranga mvamakungu twipfuza ntayo dushobora kuronka kuko nta mwimbu tuzoba dufise. Uko akaba ariko Marie Chantal Nijimbere yavuze. Twobamenyesha ko ibidandazwa nk'ibinyobwa vya Braludi, isima ihingurwa n'ishirahamwe Buseko hamwe n'isukari ya Sosumo bimaze igihe kinini biza biboneka nabi mu gihugu c'u Burundi. Ibiza bibabaza abaguzi ndetse bakabona ko leta isa n'iyananiwe burundu kw'ico kibazo. Abize ivy'ubutunzi bo babona ko iryo kena ry'ivyo bidandazwa biterwa no kubura amafaranga y'agaciro, amafaranga leta yagiye ibura kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 inyuma yaho ifatiwe ibihano vy'ubutunzi na bimwe mu bihugu vyari bisanzwe bifasha Uburundi, bitewe n'ikiringo ca gatatu umuhisi Perezida Nkurunziza yihagiye ku nguvu. Nayo mu bindi kandi ukuduza ibiciro vyo gukotesha ibibanza mu masoko yubatswe na leta hamwe no kubuza ababikotesha ku bandi biri mu bidahurizwako hagati y'abadandaza, intwaro ndetse na OBR ku kibazo kijanye n'impinduka zazanywe n'itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024. Kugira hatorerwe inyishu ivyo bibazo haheze indwi zibiri umukuru w'igihugu bwiwe ahaye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ikiringo c'iminsi 3 gusa kugira ngo habe hagarukanywe urutonde mu masoko, hongere hahashywe abahungabanya ituze mu bikorwa bijanye n'ubudandaji mu Burundi. Inyuma y'ico kiringo catanzwe mu masoko atandukanye mu gihugu, harabaye rusansuma rw'abadandaza n'ibibanza bakoreramwo. Nk'uko biri mu ntumbero y'izi mpinduka ziriko ziraba mu masoko, nyene ikibanza hategerezwa kuba ari umudandaza kandi ntawurekurirwa gufata ibibanza birenga kimwe. Abadandaza bamwe nk'abo twasanze mw'isoko ya Kotebu bati iyo ntumbero ni nziza kuko bene ibibanza usanga barihisha amafaranga y'umurengera tudashobora kuyaronka. Abandi nk'abo mu Kirundo nabo bati twebwe isoko ikicubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2000 twarasabwe guterera amafaranga ari hagati y'ibihumbi 250 vy'amarundi ndetse n'ibihumbi 300 y'amarundi. Inyuma yaho twarubatse n'imbaho ibibanza vyacu, mu nyuma turasambura tuvyubaka gushasha n'ivyuma. None uburyo twakoresheje muri ivyo vyose tuzobusubizwa n'imiburiburi. I Bubanza ho twahagendeye n'urwo rusansuma rutaraba, batubwira bati abakora ico gikorwa nibanyaruke ivyo bintu babikure mu nzira, uko bigenda kose bihere kuko twumva biduteye n'ubwoba. Nimba haribonekeje ibibazo bitandukanye mw'ishirwa mu ngiro ry'impinduka zijanye no gukotesha ibibanza vyo mu masoko, birashobora kuba vyaranaturutse kw'itegeko nshikiranganji ordonnance ministerielle ritari bwasohorwe n'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta imbere yo kuja mu masoko gutanguza amasezerano mashasha hagati y'abadandaza n'ikigo OBR. Mu vyasabwe n'abadandaza kugira ico kibazo kironke inyishu irama, hakaba harimwo ko inzego zigifise mu minwe zokwegera abaserukira abadandaza nabo bagatanga ivyiyumviro vyabo ngo bikorerweko.
Kuva umukuru w'igihugu hatanze iminsi itatu ngo ico kibazo kibe caronse inyishu hari kuwa kabiri z'uku kwezi, nta mpinduka kuri ico kibazo ziratangazwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, ubwo bwahawe ico gikorwa, mbere mu masoko amwamwe na rusansuma ntirurakorwa. Ese mwibaza ko vyoba bikicugariye hehe? Ni ibihe vyiyumviro mubona bitosigara inyuma mu kwiga ico kibazo? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire.